Okay, urumva yego wowe nyine nk'umuntu twatangiye aka live kwanza gatoya na ka video ndiko ndafata, wowe nk'umuntu watashe ukagaruka bageze mu Burundi uvuye muri Saudiya kandi contrat donc wayimaze. Ejo bundi nakoze ikiganiro mbwira abantu yuko iyo utashe kugaruka bigoye, nagomba tubwire ukuntu we vyagenze. ni sawa kwanza murakomeye. Nizaza turakomeye. Hanyuma jewe nahejeje kontra hanyuma ndamubwira bosi wanje je ndatashe ndagaruka. Bosi wanje ambwira ati arambwira ati uzogaruka, ndamubwira je nzogaruka. Je ndataha, yandondereye igipapuro cyo kwemeza kugenda no kugaruka. Amitike ariko icyo gipapuro yakima yashyize mu Burundi, ndamutelefone ndamubwira ati hari igipapuro gisabwa kurengana ku kibuga cy'indege. Hanyuma bosi wanje mabuja yaciye akindungikira kuri WhatsApp icyo gipapuro. Icyo gipapuro ndakironse, naciye ngenda kuri pafe ndarondera icyo gipapuro cyo kwemera guca ngaho ku kibuga cy'indege. Udafite icyo gipapuro ntushobora kurengana ku kibuga cy'indege cyo mu Burundi. Ugitaha naho ari igipapuro bagusabye? Oya, nashe jewe nanakimwe gusa ahantu natashe hose baguma bambwira ati wewe uzogaruka. Okay, sawa. Wewe kumbe waragerageje kuza ku kibuga cy'indege bagusubiza inyuma? Ego, jewe kubera ari umuntu wo muri Omani yabimbwiye ati ugomba kugaruka, hari igipapuro gisabwa. Akinyeretse ndagenda kuri pafe barakima. Hanyuma ndarengana hajya ku kibuga cy'indege nyene ushitse barakigusaba. Icyo kikaratasi barakigusaba, ni ngombwa bamenya aho kuraja. Itike barayibona ko kuraja Saudiya. Ariko hari igipapuro gisabwa. Icyo gipapuro sinzi ko nokiguha. Hanyuma hanyuma ukacibereka hajya ku muryango wo kwinjira kuri airport, hajya winjiye indani. Icyo gipapuro cyo kibere bagasha bagisigarana. Basi nabindi gisha gisigara mu Burundi. Wewe urumva narababwiye yuko iyo utashe ubwiza kugenda muri ministere nimba atari muri immigration kuronderayo icyo gipapuro. Ariko bamwe bavuze ngo iyo utashe ufise ngo visa yo kugenda no kugaruka, ufise visa kwemera kwinjira, bakaguha itike y'indege yo gutaha no kugaruka ngo ucugaruka. Narababwiye ati ntibikunda. Rero muri commentaire banditse commentaire nyinshi bavuga ngo urumva ngo ugiye ufite itike y'indege ngo ucugaruka. Nagomba ndababwire wewe uriko babwira yuko wowe mu kugaruka warinze kugenda muri ntuzenya muri immigration, muri immigration kurondera document ituma ugaruka. Rero niba badashobora kubyumva abantu bazi ngo maze contrat ngo ndushabwira boss ngo ntabure itike y'indege ngo nce ntaha ngo hanyuma ngo nce ngaruka, bumve ko bitazokunda. Icyo gipapuro cyagutwaye amafaranga ngahe? Icyo gipapuro cyose nagiye kuri icyo gipapuro cyantwaye amahera, urumva ni kera, sinzi ko byaduze, je cyantwaye miliyoni. Kera cyagutwaye miliyoni? Nababwiye ko kizobatwara miliyoni hagati ya 2 na 3, kandi uko niko kuri. Jewe kubera naje kera, urumva umwaka uraheze. Aheze umwaka uje? None ibintu biguma bihinduka. Yes, biguma bihinduka. Haro nibaza ko nukurugize neza hano wera kutubwira ukuntu byagenze, kuko hari abantu nyene batwagwa n'ibishobisho canke akumva ngo bandi baratanga nanje reka ntahe, ntamenye ko bigoye. Ibaze nk'ubutashuzi ngo ucugaruka udafise izo miliyoni 2-3 kugira ngo bace bagufasha ucugaruka muri Arabia Saudite. Ntimumva ko ucuherayo? Oya nibikunda kweri, mukuri ugomba gutaha ugende uzi ko ufise amahera yo kugaruka.
ni inzira zibiri iyo batagufashije ngo mw'iyi nzira yuko bose baba yagufashije kurondera icyo gipapuro yaguhaye viza hanyuma kandi ngo ugende muri immigration kucironderera ahubwo nanze ko kirondere guhariya muri ministeri ariko sinzi bo ndi gusa mba ndiko ndabwira abariyo bazovyironderera bisaba yuko abantu bazobirondera ushatse ubwira kuri ofisi barakiguha baragusaba amahera bisabwa bakaca babigukorera ugiye kuri ofisi niho naringeze ofisi nayo ikora business ugiyeho bagusaba amahera kandi abagiye kuri ofisi babasabye miliyoni 3 kandi ufise visa ufise tike y'indege autorisation ni 3 ni autorisation niba ari autorisation kwa sinzi zina ryayo mugo ni autorization nyene autorisation yo kugira ngo ugaruke muri Arabia nico gipapuro nyene nico nyene uko nyene nico nyene miliyoni 3 murundi kazi uri muri Arabia Saudite nimba bikunaniye gukora akazi uvanga nzotaha ngo cengaruka kora akazi wiyongera imyaka 5 wiyongera 5 wiyongera 10 uzutahe passport heze mutaha gukora iki mu Burundi Daniel urabakuru umubwira bakora barushiki cyane wamushaka ndazi tuba dukumbuye ariko no mukumbuye ni kujya ubuzima busumba gukumbura urigumya oya mukuri ukumbuye ukagenda muri ukiyaranja nyene reka mukuri ndababwira abantu bako barataha bamenye ko bafise amahera bazorironda ico gipapuro cyangwa bagende kuri office ntushobora kurengana njya kubiga cinde gutorikana ico gipapuro urakoze akantu kari kandiye ndashaka umuntu yatashe akagaruka akababwira ukuntu byamugoye mukuri nivyo ukunda nawo ugenda kwivuga ati ndege baragusubiza inyuma baragusaba ico gipapuro nyene wavuze ko amane autorisation nico nyene nje bagusaba none utagifise werekana iki kandi ico ibaze ko wagiye ufise visa ugenda ufise n'itike y'indege yo kugenda no kugaruka sivyo ukugaruka yego nari ndabifise kwera mugabo urumva ko byakugoye byarangoye kandi mabuja ndakimweretse mabuja yaciye abaza kuri ofisi yino baramubwira ati ni ngombwa ibaze rero nawe wa muntu ofisi yino niyo bamubwira ati ni ngombwa kuronda ico gipapuro nje bituma we kwanza mabuja wanje ni mwiza yaciye ndungikira amahera kuronda ico gipapuro aba babosi bino si bose bakurungikira amahera uca wiyarana none atabishatse kuyakurungikira uca wiyarana wowe ushaka akazi uraza uristopa udashaka naho biravana ni chance aba bantu barabizi aba bantu tukozemo turabizi hariho abantu bativuruga mu mutwe n'abandi usanga ku mahera yabo ntatashe gusa batashe bamenye ko bafise ayandi pembeni bazogende kuronda ico gipapuro bagaruke muri commentaire no kuri barambariye ngo basha ngo umuntu yaraguhenze ngo aguhaye ngo itike y'indege ngo ufise visa ngo tuja kurira nkurira bisi oya ntibikunda mwavyumvise mwabantu mwe mbe mutaha gukora iki oya ntibikunda mutaha gukora iki nobera ndagushimiye wanashaka singomba kugutevya reka ndagusezere sivyo tuzosubira ejo ego sha murakoze nawe nagomba ko tuganira iminota tutarenga 10 tuganira iminota 8 kandi nakwiye kwari gutanga ubutumwa gusa ibisigaye inbox bye urakoze haya mwavyumvise rero uyu ni yitwa Nowera ni umurundi kazi yatashe aragaruka hamwe nababwira yuko utashe mu Burundi uvuye muri Arabia Saudite udafise amafaranga yo guca muri ofisi ngo bakuronderere autorisation utagaruka muravyumvise ubu nubagiye aragaruka namwe rero mu gutaha ntimwihutire gutaha byiza mu gume mwikorera akazi murindire mukubite nk'imyaka 10 muzotaye passport ziheze canke muze mugende muze mufise miliyoni 3 ku ruhande hagati ya 2 na 3 muzogura iki gipapuro kuko urumva ko nawe yatanze umuliyoni kandi yaheze umwaka urengaje byumvikana kutakira umuliyoni murazi ryo vyarahindutse yari inkebuzo murakoze